Hello my people, wagwan wa mungu wanyu ni garukiye mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Uno musi narinje tuyage kwa ya makuru ya DJ Pole hamwe na Double J na Jose Chameleone. Ugiye kuraba ibintu byagiye biravugwa sinorinda kubisubiramo, beshi muravyibuka uko byagiye birakurikirana ubwo indirimbo ya Double J yakugwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube, bivugwa ko indirimbo atari iyiwe ari iya DJ Pole. Uko byagiye birakurikirana kugeraho Double J yashanze Jose Chameleone mu Bugande, aramubwira ukuntu bimeze, aramwiganira ibintu byose. Ariko Jose Chameleone aravuga ati indirimbo ni yawe, uriya musaza nakureke, we wafise n'ibiceri nawe uracishakisha, uracari kurondera umufungo. Ariko DJ Pole ngo ko baragasuzuguro n'ayandi majambo menshi yagiye aravuga kuri Double J canke kuri Birimani Boy, aho na Kiriku byaje kumukwega bizana imvururu, bizana induru kubera indirimbo bari bakoranye Double J na Jose Chameleone bari bise Sinokwirarana. Biragenda birakomera ku buryo twagiye tubona inyuma yaho indirimbo igaruka ku rubuga rwiwe rwa YouTube ya Double J. Turiyumvira tone byoba byagenze gute. Rero buriya bakunze kuvuga ati kinyoma kimara umunsi ariko ntikimara umwaka. Niho ku munsi wejo nako hari ku munsi wa gatandatu nibwo yari karakora ama interview ku ma TV online agiye atandukanye ngaha mu gihugu, nibwo Jose Chameleone yavuga ati indirimbo ubundi ni ya Double J ntabwo ari ya DJ Pole, kuko nubwo bavuga ko bandishe nta kintu na kimwe bigeze bandiha. Twahuje vibe n'umujene nanje kuko bisanze ndamukunda, dukora igikorwa nta byo kwishurana byabayemo. Ubwo rero ikinyoma cha DJ Pole aho yavuze ko yari yishuye Chameleone cyose kiba kigiye ahagaragara. Kumbe Chameleone ntabwo yarishwe, kandi bakoranye indirimbo na Double J ari uko bahuje vibe. Yongera avuga ati nyimba koko indirimbo ari ya Double J, wenyene ubwiwe ni wazodesida ko dushobora kuyikora canke tukayireka. Uno munsi ndi ngaha, Double J nawe nari ngaha, dushobora gukora video canke tugakora izindi ndirimbo. Iyo ndirimbo nimba avuga ko uyo DJ Pole ari yiwe tukayimurekera, tugakora n'izindi kuko twe turabaririmbyi, niko kazi kacu. Guys, ntama nababwiye ubundi hari umuntu aza agakenyerera kumufunga abafisi agaca ashaka gufata abandi bantu nabi. Kumbe ntako biba bikwiye kumera. We nimba ufise umutima wo gushyigikira nkuko wabivuga ati je ndafasha ndashyigikira abaririmbyi, ariko akabikora mu buryo bw'uko ashaka kunguka amafaranga nawe atatanze, ibi bintu nabyo ntabwo aba ari sawa, kuko mbese bagiye bavuga ati DJ Pole nubwo atuba hari umuziki w'u Burundi twoguma tuwukora tukawuvuza kandi ukasika kure. We wabona yuko umengo niyo yawushikanye aho uri uno munsi, ariko sivyo. Nkuko Jose Chameleone yabivuze ati uyu musaza jewe umujene twahuje vibe turakorana nk'abaririmbyi nkuko nabandi bose ngaha twokorana. Ntibisiguye ngo wanzanye mu giteramo ngo sinemerewe gukora indirimbo n'abandi baririmbyo ya. Nimba je naje tukapatana kwa igiteramo naje gukora ndagikora, muga inyuma y'igiteramo izindi vibe canke akandi kazi ka misi yose karabandanya, kuko nibyo byanje niko kazi kanje mba nkora. Iyo nje nkagukorera igikorwa cyawe neza uko wawantumiye dukorana business gahera, ubwo nanje mbafise gukora izindi gahunda zanje nk'umuririmbyi kandi ndabishoboye. Ubwo rero niko wumva ko DJ Pole yaragize imisi ahohotera abana ba Birimani Boy, avuga ko tandero bagira batarezwe n'iki, ariko ntabwo aba ari byiza, kuko kuja guhohotera uwundi muntu ngo nuko witwaza igikenye ntabwo ari sawa, ntabwo biba bisa neza canke bigaragara neza nk'umuntu
wiyita kuri gushigikira abo baririmbyi. Inkuru nari ndabafitiye uno munsi yariyo, je twari kumwe mu kino kiganiro ni wa musaza Charite nyene. Utarakora subscribe bandanya ukore subscribe, ukore like, comment na share, tubandanye kubana neza kugira ngo nibiganiro bindi by'ahandi hazaza nzabashikiriza uzabe in the number 1 kubironka, wongere unavyumvirize. Ndabakunda sana, ciao ciao.